Tuzakubaza ku bijanye n'igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu. Ikindi kibazo nibaza ko tuzobirongera ubundi mwanya, ariko muri kano kanya umuntu abaza abaje ku bijanye n'igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu kugira ngo twaje ngaha Beirut niyo yatumye ku bijanye n'igiteramo byoba byiza rero twaje ku bijanye n'igiteramo. Murakoze kandi kumwira turabana turakugiye kuri amatugororwa kimwe sadare kuri ivyo bintu ku giteramo cyambere cyo turishimye ikintu nimboneka rimwe kaberuka kera cyane kubona abarinzi nk'aba bakorana mu giteramo kimwe turifuza neza yuko igitaramo ababiteguye bo bafashe umwanya ukwiye kabisa, kuko ibintu nk'ibi birakunze kuzamo akajagari cyane kenshi, kuko abantu bwinshi bw'abantu usanga bugira icyo bunica. Aho rero nkaca nsaba, kuko ngerageje kuraba ku mbuga z'abo baririmbyi bari ku giteramo, hari abariko barabishyiramo ingufu nyinshi cyane muri promotion yo kubipostinga cyane, n'abandi umengo siho bari, ndetse biranagaragara ngaha si bose bari ababiteguye bamenyeshejwe ati twe tuza kubona uyu munsi canke ni kwa kugara. Hari abarimvyi bamwe bashobora kugara ati jewe naka ntiturumvikana neza ntitushobora guhurira hajya, bimeze gute? Murakoze cyane n'ivyo ikibazo cy'abaririmbyi n'abateguye. Murakoze cyane nagomba n'icyo kibazo mwakoze muri kubera ikintu cyatumye abaririmbyi bose ndasubiyemo niho tugitangura iyi première edition. Nari nabivuze kare, ni uburyo bwaratugoye bwabo kuvuga ngo abo twabatumiye kubera batazi kuririmba. Nabivuze kare barabizi bwabo habaye imvoni z'uburyo ntibwabonetse mugabo nabo tutatumiye ndibaza presque bose twarabahaye amainvitation, twarabatumiye ndibaza muri deuxième edition igiteramo kigenze neza tuzobatumira bose. Yego murakoze cyane. Nazako twogira ko tubaza n'ibindi bibazo hama ico nobandanya mvuga nuko ni edition ya mbere. Nazako twatumiye kwanza bano ba artiste barashoboye gutumirwa, kuko biba gake kuba imbere yacu tubona abaririmbyi barenga kuri 10 ni ikintu ciza kandi cyo gushima. Hama ikindi kintu naco nuko turabamenyesha amakuru ingufu zacu nizo zizotuma kino giteramo kigenda neza. Twiyumvire kote positive cyane gusumba uko twiyumvira kote iri negative. Big Love, Kelly, Amen and that. Big Love promoter on Bayern TV, nkabasukana social media zanje, nkabasukira abapromoter mu Burundi. Ama ikibazo cya mbere twadarika mandashimire Beirut kuba yumvire ko kino kintu ni kintu nuvuga kimboneka ari mu musanze kuba tamunyamahanga ari mu bakomera amashifura. Ikigira kabiri novuga yuko iyi ni première edition, mbega ino première edition ni abaresi mwiteguye kuzokora ikindi giteramo ryari ino tariki nyene iyo tariki ya rotanti nyene nk'uko mwabiteguye rotanti. Ikigira kabiri Fizo Sabi n'abandi baragenda ngaha imbere yacu, mwakiriye gute gukorana n'abatonyi b'iwanyu bino giteramo, n'abatonyi banyu bakiriye gute gukorana n'abakuru babo? Murakoze. Asante. Ndabona umengo mabambaza bya binyene ikibazo kimwe nabivuze kare, iki giteramo iyi ni première edition kigenze neza nk'uko tubyifuza, mudushigikiye mu mwaka uza kizoba kandi ndibaza ni muri Desembre nyene. Ino tariki nyene ya rotanti itariki sinzi mugabo ukwezi ndibaza ko ari Desembre. Murakoze cyane. Okay, merci beaucoup. Nitwa Kelly Tauner. aricyo batarishura bari Hari ikindi kibazo cyane umwe
mwakiriye gute gukorana n'abatonyi b'iwanyu ababatonyi nabo bakiriye gute gukorana n'abakuru babo muri kino giteramo cya Rutanzi? Ni byiza cyane, abasore babirimo neza cyane, kugira ngo tubatereza tubabwira ati mubanda yo kubikora neza, kuri amakolabo yanyu hagati yanyu kuri mwebwe kugira ngo mubwize ibyasi zanyu amakuru y'ikote yacu. Chef Arias mwumvira ati biyumva gute gukora na Petit Frere kabisa isino amajeni yumva fresh kwa mwana na usura kandi kwa na brother ni byiza imbere y'ijisho kuri gukomera mu mashikani. Jewe vraiment urabizi umuntu wa mbere batuka ngaha bavuga ngo we gukorana n'abantu bita ngo aba underground saba underground hari iryo zina mzuri ni upcoming artist saba underground ko tubirabye twese turabandanga imbere ya Michael Jackson turabandanga urumva ariko naba upcoming artist urumva jewe nisho niyemeje hako ntangura gukubura hariya manza gukubura ngaho iwacu gira hase neza nimba ari gukorana na bajya batoye nuko natwe ari abantu batwese ubwoko kubera ikintu tukokorera bajya abandi ubwoko mugabo bivanye na respect bivanye kuba reconnaissant yuko ari abantu badufashije kugeza n'uko turafashwa ese no byakanara abantu bamfasha mu byiyumviro n'ibyo nokora. So jewe vraiment wamya n'umunezero wanje gukorana n'abatoyi banje ziko babishoboye navuga nti jewe ava yuko nja gukora hariya ifoko ntega unaje sige legacy nga ego turakeneye kwagura ibibe tumugabo tubaze ngari wacu rero vraiment nakamwemwe arizo mama mfisa kamwe muko gukorana n'abatoyi bacu ego murakoze nuko bose bishuye neza twasigaye ibibazo bibiri gusa Landry hamwe na Daniel amaturangiza. Merci beaucoup. Nitwa Kamere Kelly. Kandi nashaka kubaza abateguye igiteramo nashaka kubabaza nuko ibibazo bibiri. Ikibazo cy'umukambere ni iki? Ese muzotwemerera abapresenta nkuko amiprayivuze ati turagerageza gukurira ibintu byo kwa wacu tubikundire no ku bandi tubikundishe no ku bandi muzotwemerera kwinjira kwa gusaba presenta kugira ngo twerekane what happened there inside. Sometimes hari igihe haba ibintu hari n'ibirori biba indani ubwo umunyagihugu cyangwa wanyangi hariya kure na kure nko ku mugoboka wa kane ntamenye ibintu byabaye. Ese muzogira icyo gihusha kuba kimukwakamisha abakubaza Farias na Safi na Lolilo n'abantu mfite mukwakera vraiment barikora neza bashaka kumenya rero quelle est la différence que vous nous montrez là sur pour là. Merci beaucoup. Nibaza ko mugira kubishura. Yego murakoze cyane icyo kintu kuri nitwobahira vraiment murabizi muriko muradushigikira kandi bikwiye murakoze cyane ubishoboye azohashike azobwira. Yes. None kunga umendo turavuga neza mugabo yugize muri nusezi wawe ubigira expression aha kame jewe namukurikiranye muri nuzi sinawe uri byavuga wafera ebo wafera waruba kibazo kubera tumenyereye mu gukora very katika gukora neza katika miaka iliyopita. Nataka kumenyelea kitu gani ambacho kitatuonyesha ile tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumezoea kwamba na sasa bikuwe la différence des autres concerts. Quelle est la différence de l'autre concert de l'autre? Uheruka kubona performance ya Lolilo na Farias Njari
yemereka kubona yuko wagabaniye ku kinama hari oya performance turirimba iri ya ntibaje iya lontano umaze kubona bafuze indirimbo collaboration y'iwacu twakoranye na nze na Sapijari iya lontano umaze kubona dukorana indiri collaboration yacu na nze na Bifes canke na nze na Shani Queen canke na Arke c'est ça la différence. Muzobibona ryari kimwe gusa nuko tubemereye ko tuzobasha kuko nibaza yuko ngaha hano nta cuka kibi gihari antuka nta cuka kibi gihari iyo ariko hari cuka kibi sinzi ko abantu barahinduka umuntu bashobora kuvuga icuka kibi mugabo ibyo sibyo nibyo gusengera kugira ntibizobe kugira twebwe nyene ku bwacu bijya twiyemeje tuzokwerekana n'abantu bazoba bari ngaho bati ego n'ukuri aba bantu bategerezwa guhabwa support. So je nizera yuko kimwe gusa bizogenda neza cyane kandi icyo cyifuzo nibaza yuko ari cyifuzo cyane na ego tugiye kwakira